mugabo ngaha nukumenya yuko igihe abakoroni baza cyane cyane ngaha muri Afrika hari ibihugu usanga aribo inyuma babivyaye niko novuga n'ibindi basanze biriho bitunganijwe neza nk'igihugu cacu co kiwe n'u Rwanda co kiwe n'ibindi bihugu bimwe muri kano karere ugasanga rero ivyo biciye bita akaranga kabo intahe yabo kwikukira rero no gusubira kuri iyo ntahe ukitunganyiriza ivyawe atawuri ku mutwe wawe. Vyari bihari mugabo bakabona yuko batabanje kwikukira kusubira ku ntahe canke kuronka intahe yabo bitashoboka. Nukuraba nk'ivyumviro nk'umuntu yitwa Nkrumah muri Ghana yari afitiye Ghana yonyene mugabo kandi afitiye na Afrika. Nukuraba mbere dutangura no ngahi wacu ivyumviro bya gasore ntiyagarukira gusa ku kwirukana abazungu badutwara ico gihe yari afise imigambi yashaka ko igihugu gishikako haba mu kugenda igihugu kimeze uravye ibibazo vyari bihari haba mu gutera imbere kw'igihugu yari afise aho yashaka gushikana igihugu. Uravye Nyerere ngaha muri Tanzania yari afise aho ashaka gushikana igihugu. Nico gituma mbere ubona nka benshi inyuma y'intahe yo kwikukira bagwanijwe kuko bari afise intumbero ishobora kubangamira inyungu zabo bahora batwara ibihugu vyacu. Oya si Burundi gusa hariho ibintu ubona ataho turagirana gatonyi nk'ibintu vyo kugiraho umuntu yishikanye mu by'iterambere urabona ko tuzeye kenshi ku bantu bo hanze kugira ngo uronke aho ushobora gushora n'ivyo warimye wewe nyene canke aho ushobora kuza kurangura n'ibindi ugira uti birakenewe. Ubu isi isigaye ari magiriranire ntawogira ngo ndashobora kwigenga konyene aho ni mu vyerekeye ubutunzi, ariko mu vyerekeye politike hariho ibintu vyinshi vyahindutse bimwe vyiza n'ibindi bibi. Uravye nka mu gihugu cacu je novuga nti kuva twikukira twagiye mu nzira zibangamira koko uko twari turi twebwe abarundi, kandi kenshi ugasanga abarundi twebwe nyene turagiramwo uruhara vyagiye bikabangamira rero inyuma uko twari turi. Uravye nk'ingorane twagiye ducamo kuva twikukira gushika uno munsi ugasanga rero hariho ibintu vyo kugaruka kuri kahise ku Burundi keza tugira tuti abarundi basubire kuba abarundi koko aho ko abarundi bitirirwa ico twise ubwoko canke bitirirwa ibindi. Aho oje novuga yuko hari ugukibagira aho twari turi canke gusubira inyuma mbere nukumenya isa higeze. Hanyuma umuntu akitunganya afatiye kuri ivyo mugabo kandi agira ati nanje ndafise akaranga kanje. Urabona nk'ubu udufata nk'ivyo amafaranga twe turafise ifaranga ryacu ry'u Burundi, iryo faranga mugabo nta handi ushobora kurikoresha atari ngaha mu Burundi nyene. Iyo ugize utigiye kurondera ibintu ngaha handi uza kurondera amadolari cyangwa ukarondera amayero cyangwa ukarondera ry'amafaranga bagira ngo naya gaciro. Nukuvuga yuko rero ubu utogira ngo umuntu arashobora kuvuga ngo nditunganije jewe nyene atahandi nkeneye kurondera. Oya, igihambayiro ni ikihe? Nukubona ahisigeze hanyuma ukarabuti mbega jewe none mfatiye ku karanga kanje no kwitunganya gute kugira koko numve ko ndi muri iyo si. Simbe nkaka bawundagira ngo agati kireremba. Ukagira uti nobaho gute nubahirijwe mugabo kandi nshobora kugenda ntera imbere. N'ibintu bitoroshe kuko urabona urashobora gusanga nk'ibihugu imbere ko twikukira vyari ibihugu vyitunga biri imbere cyane ngo ugasanga inyuma yo kwikukira vyarasubiye inyuma. Nukuraba ngaha hakurya y'iwacu muri Kongo uravyene Kongo bayivuga ico gihe mugabo ukaraba Kongo ingene imeze kino gihe. Hari ivyo rero abarongozi bategezwa kumenya bokora baravye uko isi imeze mugabo kandi bagakora nabo baravye n'ivyankenerwa. Kenshi usanga mbere ngaha mu bihugu vyacu ikitwica ari uko abantu bashaka ku butegetsi bagashaka kwigungirako bashaka gutunga, ugasanga harabonetse abantu kubera ubutegetsi baciyemwo batunze mbere bamwe hari navuga bati batunze gusuvya igihugu. Ivyo rero nivyo bintu mu gukomeza ita yo kwikukira abantu bateza kurondera ingene bogenda babigwanya
bakabivana mu buzima bw'igihugu, ahandi ho birashobora kwica igihugu kigasubira inyuma kakagirira. Intambwe yaratewe ugiye kuraba ibiharuro, kuko ubundi igihe twikukira mu bantu bari mu barongora igihugu, ugiye kuraba abantu bari bayize kaminuza bakaronka amadiplome sinzi ko bashika na 10 ntibashika. Mugabo uravye no munsi inyuma y'imyaka 59 urabona ko ari benshi. Ariko kwiga honyene ukaronka ubwo bushobozi ntibikwiye, no kugira n'ikintu cyo kwiyumvira, iki bita mu gifaransa volonté, ugushaka. Ndashaka gushika ngaha, kuko kenshi barakubwira bati iyo umuntu ashaka gushika ngaha ingene abishobora canke abirondera biraheza bikoroha. Harabuze rero kenshi ugushaka, ushakira rero igihugu udashakira wewe wenyene. Kenshi ndakubwiye urashobora gusanga abantu bashakira bonyene ubwabo bakibagira igihugu. Incabwenge turazifise, uravye amakaminuza ubu ari mu Burundi, mugabo naho nyene haravuga yuko ukwigishwa gusa dukwateye inyuma. Ego ukabona ni nyinshi za kaminuza, mugabo ugasanga ubumenyi abantu bakurayo ntibukwiye. Hari navuga bati mbere no guhindura tukigisha dufatiye ku by'igihugu gikeneye no kubishoboka, ntidugume twigisha dufatiye kuri bya kera twasizemo, nkuko twayivuze nabo baje kudutwara ku nguvu, tukaraba iki gihugu gikeneye. Ukibaza uti mbe none ndakeneye umuntu yize akaminuza igifaransa, ndakeneye umuntu yize akaminuza icongereza, canke nkeneye umuntu yize akaminuza ngene bubaka ibarabara, ngene bubaka ibiraro, ngene bubaka, ngene bavura, ngene ashobora kuvura afatiye aho igihugu kigeze canke aho hantu agiye kuvura hageze. No kuraba hari ibintu usanga abantu tutiyumvira n'ingoga. Abashinwa inyuma ya revolution Mao Tse-tung mu 1949, ikintu ca mbere bagize ati turabite amagara y'abantu. Niho havuka mu gihugu cabo ico bise abaganga bagenda n'amaguru. Ugasanga barabigishije bakagenda n'amaguru bavura abantu. Hanyuma inyuma Ubushinwa buratera imbere, raba aho bugeze muri kino gihe, ata myaka 70 iheze kuva ico gihe, usanga barateye imbere cyane gose. No kuraba rero hari ibintu usanga bishoboka, buriya ubwenge burarahugwa ukarahurira ku bandi, ukarangene bakoze nawe ugakora nkuko nyene, mugabo uravye uko uri naho ugeze. Ugiye kuraba ibi twita amoko mu Burundi, mugabo wagenda ukaraba ugasanga twese tuvuga ururimi rumwe, twese tuba cyo kimwe ku misozi, twese iyo tugiye kugira ubugeni tubigira cyo kimwe, iyo twitavye Imana bakaduhamba cyo kimwe. Ugasanga nta kintu na kimwe wogira ngo iki kirisangije ubwoko cyo bita ubwoko ubu canke cyo bita ubwoko buri, aho nitwogize ingorane. Mugabo urabona yuko ngaho ariho twebwe abarundi twakomerekeye cyane gose nukuvuga yuko sukuvuga yuko ibyo twita amoko biba bishamiranye haba namba, nukuvuga yuko abagira politike usanga baburiyo bava niyo baja, bagaca batangura kwigenza ku bintu bitagira imvo by'ivyo nyene vy'amoko, aho gufata yuko mu gihugu abantu bose bangana. Na cyane mu gihugu cacu ubu n'abantu bose bavuga bati turemera Imana, mwemera Imana, abantu bose barangana. Aha je ndamanibaza nti abarundi bose bigishijwe neza kuva bakiri bato, bakavugwa cyo kimwe kuva bakiri bato, hanyuma hakaba uburyo bwo gutunganya igihugu ku buryo ubushoboye ari washika mu kibanza. Izi ngora dusuza turavuga by'ibiharuro mu batubahe bironye ngahe kwijana n'ibiki nivyo babikiza, kandi ivyo namavuga n'abantu batubanye igihugu muri kino gihe nshaka yifuza kuzogitunganya mu myaka iri imbere, aho barahitondera mu myaka iri imbere abantu bazovyemera, bazogira ati turangana twize amashuri amwe, dushoboye cyo kimwe, reka rero duhiganwe. Umuntu ntashobora kuronka iki ngo nuko ari mu bwoko, azogira ati duhiganwe, ubishoboye ni waje imbere. Icambere no gukomeza uko kumva, uko kwemera no kugendera ko imbere ya byose turabarundi. Mugo tukamenya uko imbere ko umurundi turabantu. Uri umuntu rero
no mu kirundi turavyibwira hoho mu buzima bwawe hari ikintu kiza kukuranga, ubuntu kiza kukuranga. Ica kabiri ni ukumenya yuko abantu bangana, ntawe usumba uwundi, uko baremwe ntawe usumba uwundi. Ikituma musumbana nivyo wewe uba wakoze koko bigushira imbere y'abandi bikaboneka. Ngubu uzi kwikorera imizigo gusumvya abandi, akamenya uwo muza guhiganwa, akamenya ko umusumba, kikaba ico gusa wewe wikoreye ukabishobora. Canke uzi kugira uyu mwuga wanyu kumenyesha amakuru gusumba abandi hamwe binezereza abantu, akamenya yuko uronka abaza kuraba televiziyo byanyu gusumvya. Uzi kubarira neza, kikaba ico kikugira umuntu asumvye uwundi kubera ico kintu kikaza mu mitwe y'abantu. Ica gatatu tukamenya yuko ata gihugu kigira ngo carikukiye kitagendera ku mabwirizwa. Iyo umuntu yakoze ikosa, iyo umuntu yakoze ikibi, akamenya yuko hari amabwirizwa amukurikirana, kandi amabwirizwa akakurikirana abantu bose, twabuze bwo by'ukungana, atakuza kugira ngo ni nkunzi ukarebwirizwa gusa uko rimeze. Icanyuma je mbona ko gikomeye no kugwanya ibintu byitwa bakaboko. Je nakuze muri kino gihugu kuva ku ntwaro za Micombero gaca kuri za Babagaza, kwaza kuri za Buyoya, inyuma ya Buyoya haraje Dadaye nta misi yamaze, inyuma Dadaye haza Ryamira nta misi yamaze, inyuma yaho naraje, inyuma haraza kandi Buyoya, haraza Ndayizeye, haraza Petero Nkurunziza, unaraba hari Ndayishimiye. Nta nahamwe usanga atavuga ngo turwanye bakaboko. Ni kuvuga yuko kaboko yatsindara mu gihugu. Nukuraba rero nk'ico kintu naco nyene ingene kivugwa. Ni ingwara mbi yonona igihugu cane. Namantanga karorero kuri Zaire ya Perezida Mobutu. Uravye ingene yari itunze. Hanyuma igategwa mu 1996 98. Mugabo ukabona nishoboye guhangana n'abayiteye. Bakarondera abasoda ngaha hirya bakababura. Kubera kuko bose bari bagiye muri ivyo vya corruption, ugasanga biragoye. Leta ugasanga ntayikiriho kubera kuko abantu bayimunga kubera ko kugenda biraba. Nivyo bintu bikomeye cyane. Abarundi tugize turabigiyemo. Hanyuma rero hakaboneka rero kwa kubona kure ico ushaka ku gihugu gishikako. Uko kenshi n'ishabato bakunda kwibagira. Kandi bakibwira yuko ico ushaka ku gihugu gishikako gishobora kuzoshika utakiriho. Nico kigira n'abantu bakomeye mu buzima bw'igihugu. Akiyumvira ikintu akagenda akora, yaheza umurimo ikiringo ciwe akabya kabandi bazagikurikizaho, hanyuma kikazoshika kuri ubutakiriho. Ivyo bintu n'abantu babimenya, igihugu kizoshobora gutera imbere gusumvya uko kirubu. Barakarazi na ruvyironda zitemba